ndabahaye ikaze muri kino gisabisho cy'inkuka y'imisa. N'ubwa mbere kino gisabisho kibera aha turi kumwe n'aba bantu n'aba bavukanyi bacu bahambwe mu buryo buteye ubwoba n'isoni. Twashaka rero kubatumira mwese ngo muzane umutima ugamburukira Imana, umutima ushaka kuyikunda, umutima wo kwigira kure icyo cyose gisa n'urwango, kuko twoba noneho tuzitiye inzira y'igisabisho cyacu, kuko twaje gusabira abanyene bari ngaha. Nimuze rero twese nyene twicishe imbere, twicishe bugufi imbere y'Imana, nayo iduhe ikigongwe cyayo, twemere igicumuro cyatumye ibi byose biba. Mukama, wowe murimyi n'umucunguzi w'abakwemera bose, kandi wewe urekurira abasavyi bawe ibicumuro vyabo, kugira ngo cya kigongwe bamye bizigirana ndaryo bakironke kubera ibisabisho byacu. Nutwakirire aba waje guteramira hano, abavukanyi bacu, abavyeyi bacu, inshuti zacu bazize urwimo rwa 72 bagahambwa hano. Turagusabye rero ngo baze bashobore bose nyene kubona ubwami bwawe, maze urabire ku nzira y'umusaraba baciyemwo, uheze ubagirire ikigongwe bose. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe ari we Mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma, hamwe na mutima mweranda, ubu no mu myaka yose. Nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Luka mweranda. Hanyuma abaha ubwenge ngo bashobore gutegera ivyanditse, ababwira ati: vyari vyanditse ko Kristo yari kubabara, agaheza akizura ava mu bapfuye amaze gatatu mu kuzimu, kandi ngo kuyizina ryiwe ukwisubirako n'ikigongwe c'ibicumuro bizokwigishwe mu makungu yose, mbere bitangurire i Yerusalemu. Kandi ni mwebwe muri vyabona. Za kubarungikira ico data yabemereye.
yamara mube muragumye mu gisagara gushika muronke ubukomezi bw'uwo mw'ijuru. Twakire kandi tuzirikane inkuru nziza ya Kristo. Tubanje gukenguruka igikorwa c'umugwi w'ukuri no gusubiza hamwe w'igihugu cacu. Muratweretse abacu kandi turiko turabasabira ku Mana, tubona ibisigarira vyabo. Turaronse icemeza c'urupfu rwabo. Si bose bari muri ino micungararo, ariko abishwe bose mu 72 turabonye ingene bavuye kuri ino si, kandi kubera ububabare bwabo turafise umwizero wo gusubira kubabona mu buninazwa bwa Mana Data, umuremyi wa bose na vyose. Kuko barageragejwe, muri uko kugeragezwa niho bakiriye urukiza rwabo. Nta muntu acivugisha ibitaja ntibiza, n'ahatari jewe ndekuriwe kwita ubwo bwicanyi ko ari ihonyabwoko. Nitujijuke dusabire hamwe bene kubigirira uburenganzira, baha izina ryabwo. Ubwicanyi bw'agahomerabunwa ni ihonyabwoko koko, kuko abishe mu 72 bahitana uwo wese atiyumvira nkabo, bakarondera mu bo bita abansi babo, bakabafata bakabacira urwo gupfa batababuranije, kandi kenshi babakuye mu bwoko bonyene bidomeye k'urutoke. Turakengurutse igikorwa cy'uyu mugwi w'ukuri no gusubiza hamwe. Izina ryawo twame turize, n'ukuri no gusubiza hamwe. Twiteze rero gufasha abarundi b'iki gihe kumenya ukuri, bakwakire, nako kubafashe kubohoka mu mutima. Nako nyene urazi ingene umukama Yezu atubwira icyo ukuri kutumarira, kuratubohora. Utyo rero uko kuri kuze kuduhanagura amosozi tugendana, akurikira abo bose batwawe mu rupfu n'umukazo wa bene wabo. Bavukanyi mwagiriwe kano kamaramaza, mwebwe twerekwa n'ano magufa agisigaye. Nimutwigishe ko kwica umuntu ari igikorwa kitatanga inyishu. Ukwica umuntu turazi ko ari ukumwaka ubuzima, ukamwaka ijambo, ukamwaka ukwidegemvya kwiwe, ntabagishobora kuguhanga. Igihe wewe nawe mwoba muri ko murapfa ikintu kiboneka, nyene kwica asigara wenyene, nawe akabura wari kumufasha kurondera inyishu yazangorane zari hagati yanyu. Byose bisubira ibuti, imitima ikiyugara ikajunja imbere ya ca kibazo cyari gikeneye inyishu. Kandi rero uko niko inyuma ya 72 Uburundi bwasigaye bumeze, kuko ibyo ukwicana byarabandanije n'ibyo twabonye. Ubu rero duhagaze imbere y'ibisigi bya bene wacu bapfuye mu buryo budasanzwe. Nidutegere ko kwica kudahindukamwe neza yotuma abantu baroranirwa. Nta na hamwe byabaye. Umuvumo wicaye mu Burundi bwakurikiye 72, nukuri uwo muvumo turawuzi. Nuno munsi
ningeneka ko twicarira ico kibazo cyo kubura umuvukano kugira ngo dushobore kuwusubizaho tuwuzuze uheze ushobore uhuza abarundi twese. Bavukanyi musinziririye muri aya magufa yubahwa, nifuza kandi ko mudukaburira ukwizigira. Ububasha bw'Imana rurema ariwe mutima mweranda buzobasubiza ubuzima bwanyu mu buryo mbere busumbirije ku munsi w'imperuka, ku munsi w'izuka rya bose. Imana mutananirwa izokwerekana ububasha bwayo, yarabidusezeraniye kandi izobikora. Kristu niwe avyivugira ati jewe ndizuka n'ubuzima. Uyu mubande uzoheza wuzura agahimbare kuko musangiye natwe abazaba bakiriho izuka ryerana. Aha niho mwebwe bavukanyi bacu muriko muradukomereza ukwizigira. Naho mwavuye kuri iyi si mu magorwa atavugwa, muradukabuye ngo turindirane umwizero iyo ngabirano y'izuka, izuka rya nyuma, ariko kandi n'izuka ry'igihugu cacu, ngo gisubire cegerane, ngo gisubire kibone yuko kwa kwica tudashobora kuba inyishu y'ingorane dushobora kuba dufise. Ese twokwizera ko aka kamuna mwebwe mwaciyemwo katosubira kuba umugambi w'abarundi n'abarundi kazi, dutyo dushobore kuvavanura n'iyi ngiro, mbere twese bizofasha kumenyesha bose isoko ry'ubuzima mu bantu. Naryo iryo soko ni umuvukano udahemana twakirira mu Mana umuvyeyi wa bose, kuko iheze igatwegeranya tuyemera uko. Kristu we yaje kugira ngo turonke ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye nabogora imitima n'ubwenge bwacu, dushobore kwakira icigwa turiko turahabwa n'iri shengero ryaboneye hano. Muzoba mudufashije icyo twese turota, ukurikuriranira no gusubiza hamwe duciye kuri Kristu mwuzuriza Mana atananirwa, canke mbere duce no ku buryo abantu bagerageza kubikora mugabo Imana ikaba ari ibyuzuza mu buryo bukwiye. Amen.